Ndatanze mwiriwe mwaramuse ku bakunzi ba BDI Info amuriko munkurikirana muherereye. Ndakunda kubivuga si rimwe si kabiri ndabivuga. BDI Info ifise objective yo kwamadwahanye information as a Burundian, as a new generation. Dukeneye ko twese dutera imbere tutibwe. Ariko nubwo twama twabivuze hari abantu ivyo twama twavuze umenga sinzi ngira birenga gaha gasokana hari ivyo ndavuze kubera iki twama tumvise abantu biyibwa ngo bagomba batwagwe hanze, twama tumvise abantu biyibwa ngo bagomba twagwe i Buraya, ngo bagomba twagwe muri Amerika, ngo bagomba twagwe muri Asia, ngo bagomba twagwe muri Dubai, ngo bagomba twagwe muri Oman, benshi bariko bibigwa muri Kenya. Ariko no munsi ndagufitiye inkuru mpamya, ndagufitiye uwo vyababaje yibwe umwe muri bo muri abo bantu bibwe yaribwe arasinzikazwa kandi kanasinda ngo ntiyarume bara abantu benshi. Nanje ndafise numwe mu muryango yiwacu yibiwe muri ivyo bintu. Impamvu ntari bwashike no video nuko ntari bwaronka ubuhamya neza na neza, ariko ku rutonde maze kuronka abantu bashika batanu biwe mu gihugu ca Kenya ngo bagomba batwagwe i Buraya. Bamwe barabana hariya baragwarirayo, abandi mbere baragira nibibazo barabura no kuntu bosubira mu Burundi. No musi ntakurandi reka ndagusabe nimba uri mushasha ukore subscribe, nimba wayikoze ni bien sûr, hama niyo waheza kumbiza kino kiganiro ucurundira ino nkuru, ucukora kantu bita partage kugira ngo abandi bose bashikirwe n'ino nkuru. Nuko muvyibika ukavyibikamo ni nka gasobanuye ntibagasigurira uwundi. Ni Kirundi twese tuvuga ibintu byumvikana, twese tuvuga ibintu byumvikana. Suko nyene reka rero twumvirize inkuru y'uwacu wacu yagira ivyo bibazo muri Kenya, twumve ukuntu bibwe gute mbega byabagendekeye gute. Twagiye hama nanashatse gahunda kubwire ingene biba amafaranga abarundi bamwe aba bari ngaho mu Burundi bakaba amafaranga kandi bakaba amafaranga menshi cyane wara mugabo ugasanga no benshi bumva hariho ubugwi bw'abantu baba muri Kenya andi baba muri Tanzania b'abarundi sino muri Tanzania gusa nandi baba mu Buganda, aba Zambia, aba South Africa, aba Zimbabwe. Umva n'ubugwi bwishi cyane n'ubugwi bw'abantu bugana abantu babaziranye babasikama nyine babagamije kugira ngo bibe abantu. Uko byagenze ari gute? Jewe nkiri mu Burundi ariho umugabo yambwiye yuko iyo ndonsa ukuntu nogenda hanze. Yego. Amitishamo ibihugu bitandukanye. Ambwira ati ibihugu byo muri Amerika, ambwira ibihugu byo muri Europe, ambwira ibihugu byo muri Australia, ambwira n'ibihugu ndetse byo muri Afrika. Muganda ambwira ati jewe Afrika ntaho nshaka, nshaka ibihugu by'i Burayi. Imaze kugenda uko yambwiye igihugu cyo muri Swiss, ambwira ko azondana muri Swiss. Muramumva umujama we yavuze ati ibihugu je bya hariya wapi keneye Burayi muri Swiss. Uwo muntu yari ko aramuye ko agomba mutware muri Swiss nahazi, nta nshuti nta muryango afiseyo, ntarigera azayo, yibereye muri Kenya, nta biro afise, ni namutwara wabandanije. Rero asaba amafaranga menshi cyane. Ambwiye ko yo ntwara ku $2,000 $2 mugane namaze kuronka ndakwita magendera ndonka $1,500. Guys, $2,000 by'amadolari, $10,000 ku bantu bamaze kuja muri Amerika canke Buraya. Mumbare yuko amafaranga ashobora kugushikana i Buraya. $2,000 by'idolari na amafaranga menshi cyane. Kuri marché noir na amafaranga nga ashika $15,000. 15 nimba maze kwiba abantu bashika ibihumbi bashika $500 canke ijana, abantu bangana gute? Twagiye $15,000 bro, so gufyinata kandi bazi kwivye ntuzokwigera kwengera umuntu. Je nama ndaye babariye twagiye twumvereze natano maze kukironka mbandamuha $1,000 ndakimushira kuri konte yiwe, ikubera ko nanjumva na mafamilia njo hanze yategerezwa kuyatanga ngara ko nanjye ntanari mfise. Mani ni ngorane ndaki bimaze kugenda uko abana acambwira
ngo rafata imodoka uve mu Burundi ugende muri Kenya. Cyizere kiba kiraje. Manzo kandi ndende ibyangombwa byose byo mu Burundi hama nze tugende muri Kenya. Ndagenda ndarure ibyangombwa n'amafaranga menshi wazi ibyangombwa by'umundira go kuronka byoroshe. Ndagerageza nyene ndarondera nyine ibyangombwa no birondera byihuse ndabironse. Sinkangiye gufata urugendo none ufashe urugendo ashe n'imodoka twagiyemo kwe yamaze iminsi 3 yapfiriye Muyinga. Maze iminsi 3 ni Muyinga Muyinga nimba atari mu Ikobero yamaze iminsi 3 yapfiriye Ikobero. Inzara yadukubita ndakikwira ko nari twaje amafaranga make yumva amafaranga ni nayatanze vuga ati ngiye muri Kenya dukora iyo interview hanyuma ebana cengenda muri Swiss. Tumaze iminsi 3 ngaho ni Muyinga. Akora imodoka nini iri afite tsindiye ko imodoka bayikora turagenda turinjira twinjira Tanzania mbere baducisha Tanzania Uganda tugeze mu Buganda mani bashaduhindirira indi modoka umbaho twamaze umunsi wose turindiriye turaza tinjira muri Kenya ariko umugoroba mujamaraza kudutora twarangu batatu aza kudutora aje kudutora. Muga ntibarangu batatu bagenda hiyo hanze ahubwo ntarangu batatu duhuriye mu ntuze duhuriye mu rugo muri modoka imwe twese tubuza hano muri Kenya. Mugana nyine babangu bambira yuva nyine umuntu umwe mu bisi murayaga muva mu gihugu kimwe murayaga nyine amare turagambye ati natwe tuje tugomba tujye hanze ko twigira imana tugeze hino ibana wa mugabo atwereka ahantu dushikira twarahaye iminsi nk'itatu cyamaze n'interview imeze gute icyo dusanga ahubwo asanzwe afise n'abandi bantu arungika muri bihugu by'Abarabu bya Oman. So tugeze hano muri Kenya cyangwa tuyishama tugira ati none ko muri ko mugenda muri Suisse birateba gatoya rero ukuntu mwamurarindirira hano muri Kenya. Batambye ati twe nta kibazo n'ikimwe dufise umva tunasanze andi batipe nyene bamaze gutanga amafaranga nabo nyene barindiriye ati bakorera. Hari umwe yagenda muri Amerika hano yagenda Belgique natwe tukagenda muri Suisse. Batatu tumaze kubana mugabo hariho n'abandi bantu nyene bakobwa bari bazinanye twashikana bita pipeline muri Kenya murahazi. Hariho abandi bademu nyene bategeza kugenda zanjye Arabia mugabo mwamurondera kuri telefone mbya ati kuri bitaracamo niho twaje tubwira ubwoba tuvuga ati ubwo amahera yacu niba yarariye niba yaratwibiye amahera turaguma muri hotel turaguma nyene yasa nk'ihotel ahantu twashikiye kurumva hari ibitanda twe batuzanira inga tugafungura ntitwasohoka ntitwatembera. Mumenye ko muri ko bimaze kugenda uko rero ibane ndugira mbere ntiheze turi ngaha nshitse kumaza ati none bigeze he ko nta interview turakorerwa nta birimo turakorerwa tubwira ngo rindira ngo urabona ngo mwebwe ngo muja muri bihugu ngo byakurenga ibyo ngo bisaba kanya ngo rinda mugabo ngo turabyirukangamo ngo dani ibyangombwa byanyu ibyangombwa turabimuhereza umutipe tumaze kubereza ibyangombwa ariko marafusha baze ko ariko dukorera yaradana n'abandi bantu mugabo tuvumanye ko n'abarundi bavuga ikirundi kandi nabo yavugana benshi umva n'abantu ntibaguma hamwe baguma bari kuri telefone umwanya wose. Eka namuciriyemo abantu babasikama umwanya wari wose mu gihe ari kwidira nkiyo ko abazi yuko amafaranga menshi yamari bize abafise n'abantu mbere bamutelefona bamubaza ati imeze gute twe twarashitse watashitse amahoro wewe kuri telefone akaca bati abo wahace ku telefone mperuka kumurika arashitse akaba afise n'abandi baguma bati bwabuzi gwa rugendo vyifashe gute akabati mwe muzurire ejo akanabereka neza neza ari n'igembe usanga yabaye develop afise n'amasakoshi yashize quelque part akacavuga ati mwe mushitseho basanga bapanze bati aya n'abandi bazorira indegeje mwe mukaca uni wo muntu muzima twagiye tubandanye twumva avuganye n'ibintu byo kurungika abantu byo gusafirisha abantu ingendo muganga tukavuga ati bizoca mugabo tumaze kubona indwi iheze mu ndwi igira kabiri rero igira kabiri imani
niho twaciye tumenya ko twibwe. Ukuntu byaciye bigenda, twaramaze iminsi 2 tutamubona, tukamutelefona kuri telefone iranga. Aho turi ntituzi na kimwe. Bon, turantuye tubangaho nyine mugabo tukamutelefona ntibikunde, tukanga kwigura ku mafaranga yashika dufise. Muri ico gipangu nyine twamuhera nka hotel. Tukagura amafaranga twa dufise tuza turasoma kandi dusoma mugabo. Kije na telefona mu wundi ndavuga ati bya byose imeze neza, uno mutipe ashaka yatwije amafaranga yacu kuko tumurondeye kuri telefone tumubona twitaba. Amazi imisi 2 ataza. Njemera shabwira ati buri hangana gato yaburarindira. Bigenze guco onye acaba umudemaraho umurundi kazi nawe nyene yagomba kuja mu baratwara nyine ngaho nyine problem n'agace karimwo abarundi benshi gahanye muri Kenya. Ego bigenze uko ashatse ubwira ati naka tugiye ati yo urya weshi yarabipse kandi yo muza kumenya kare mwari kuma amafaranga. Bro numvise ubwenge buzungurutse nyene imbere amafaranga ngana uko kose urayatanze ku muntu, abavyeyi basize mu bukene uragize umva nyene byabaye bizungurutse. Twararindiye ko twogenda zaburaye zahehe. Ubu mani je ndi muri Kenya kweri nikorera nyene ibintu biraho bipfuye nabi. Umva n'ubuvanye mu Burundi ni noma n'ikibazo. Umva biragoye nyene amafaranga aca bayivuga uko uwo mutipe ntituramubona. Umva ntabwo nakimwe mugabo naciye telefona tubwira ncambwira abavyeyi yuko ari mu Burundi yadukonexe no muri Kenya ko boca mufatanye n'akadusubira amafaranga yacu. Ubwo rero bariko bamiruka ko navuga ngo twaravyirukanga mu numva n'ibirero kandi ma numva umuntu yena ko twayigombi abwo bakwe kumutera $1 ko n'amahera menshi n'amahera umuntu yo gucyanguza mu butakara ko yotera imbere. So bica bigenda ukonye rero mani n'ubu nyindahanye ni kweri muri Kenya kweri ndiko ndaba mani ubuzima mani buragoye mani yumva ibahereye natse no gusara ndake unagutwaye amahera ngana uko kose mani. Rero mani ni hatara abarundi bakwiye gucanuka tukamenya yuko abantu batwemera ibitangaza n'ibiki ashobora haza yuko na government yacu irakwivugira ico bigira. Erega na government yacu nanye numenga nta kintu na kimwe yitayeho nisho gukurikirana aba bantu bariko bagirirwa n'ababerwa na mani. Hano muri Kenya mbona abantu shini bahangayitse barundi bagafatwa nabi kamenga nta ambassade ihari y'abarundi n'umuntu agafatwa nabi mani gafatwa nabi kandi kwera umuntu avuga ati mva mu gihugu kanaka twembere hari igihe umuntu yumvira ni hatari. Je nama ndabivuze twege twadufise ubuserukizi nimba abaserukizi babazi yuko batagiye guserukira abanyagihugu nibazofume bavayo kuko naco bamaze. Ntushobora kuza kurondera umuserukizi ku biro vyiwe ugasanga si hari egura bitahura ukazosubirayo akakwishura ibintu bidasa n'ivyo wamubazize. None ikibazo cyo gufata umuntu canke kumufasha kumutora nimba bayibwe bakamurungika iwabo ico bari kibazo kinini, canke gufasha uwo muntu aba yivye abantu bakamufata bakamurungika i Burundi akagenda gucirwa urubanza. Aba barimo ikibazo. Udepoze nturonke inyishu, wibwe ntagire ugufasha, wibe abagufata bacaboneka. Tubandanye ni hatari mani ibibazo n'ingorane. Gusa kweri mani impanura abarundi bagenzi bacu bene wacu bari mu Burundi mani ntukizire umuntu ari hanze. Umuntu ari hanze akubwiye ibintu ndashobora kondera visa ndashobora gusafisha ndagira gute numva hari n'abandi biba mana amahera babwira ngo za Dubai ko natwe umuntu yatubwiye ati basi turabarondera mugende Dubai za Oman hamamugeze hayo onye tuzobahindurira tuko turarondera amaviza mugace tutangura kubona mu makenga yakatubwira ngo turondere ngo za Dubai kandi azi ko nategeza kugenda i Burayi man karuko muri ibihugu bya Dubai na ambwira ati wapi kweri wirondereje ja Swiss umva nigo huca potera no busi ndamubona man
umurondera ndaho nyene ndi mu gatetengo numva narateterewe nyene muhira bari mu gatetegwe jewe ndi mu gatetegwe twimbira amafaranga nyene yagiye kabibu bica bigenda komandi rero umuntu arahangayitse hano kwera umuntu arahangayitse gose kwera ni kuri amani mwebwe mwateye imbere mufise ikirigira kure mani mu asha mugire muhanura abandi barundi bagenzi bacu mani bareke kwibwa mani bareke kwibwa kwera ahubwo umuntu abishoboye afise amafaranga nuko yotangura umutahi wawe yotangura umutahi mu gihugu wabo akagira akarako yotera imbere mani urya naje kwera ni hamwe nyene mvuga ati ni noma nyene umva kwise kigaragaza mu muryango mwumvise ijambo avuze ntaraheza ndamuciriyemo yavuze ati nimba ufise ico gihumbi c'amadolari nabo tunuyikorera nuzu uhaguruke n'igihumbi c'amadolari ngo uzagushinga ibotike muri Zambia yikorere ngaho nyene mu gihugu cyangwa muri Kenya ngurondere Burayi uzogenda utune ubutondere bakureho banakwiba yango amafaranga yatakaye ibiki n'ibiki ni hatani kandi mva ni jene na force nkabwe ati amafaranga mutizo ko yantangira kwera ingende Burayi nzo yasubiza inyuma y'imisi bategeza ko yariha man mva ni hatari mbanaragarutse naje mu gihugu mugabo urumva ni ngorane nshangaruke gute shikirahe nkuriki bakubone gute umwanya nataye amafaranga yatakaye ibiki n'ibiki man ni ngorane gusa nibazo gusego rero Rwana abandi bagenzi bacu ntibibwe mani ntibibwe kweri ego twakwiye no gusengera government yacu twakwiye no gusengera government ahantu yose tugafata tukisonzesha kweri tukisonzesha tugasengera government kuko urumva umuntu wese akora ivyiwe ugiye kuvugisha abaserukizi bacu hari usanga adahari ngiye batakakira cyangwa bagire gute cyangwa ibyo mubajije ugasanga nawe nyine ugasanga nta n'ingisha afise yo kubikwishura umva ni ngorane kwera abantu mani barahangayitse abarundi bakuhangayikira mani mu mahanga ni ikibazo gikomeye ugaruka gogo waraheze mu gihugu kweri ugaruka waraheze n'ingorane ego mani urumva ntivyoroshe ndakurungiye audio ndende ubona ndi ngandi ko ndahangayika nyine ndaba ko ari cyo boneka ngira ngo Imana izonshumbusha nayo abarundi mani hari bisuma byinshi kwera abantu bibwa nyine amafaranga mani hari n'abandi tubona nyine bibwa amafaranga menshi cyane bahendwa ngo nzaburaye zahe nta bintu nk'ivyo mani biriho n'abaskama gusa mani nubwo abarundi mudakunda ibintu birebire video y'akamaro twakwiye kuza tubaha agaciro ibintu by'iwacu kandi bitugirira akamaro aho usanga hari uca abone no video akaca skipping akatuza mu gasobanuye uzoca ugatwara kazoshika kumarira iki cyangwa kaza kuraba ibindi bintu bitagira akamaro bizoce bikumarira iki inshuti yanje niyo mpamvu turi nka BTI info kugira twame dukebura duhanahana amakuru ku bintu bishobora kudufata no musi ugwaruka ruriko gwirukanga mu bindi bihugu muga bagenda batabazije bagahendwa bakibwa aro aho no musi usanga hariho nuno musi n'uwibwa no musi nyene akibigwa muri Kenya inshuti yanje nimba wumvise ino video uri muri Kenya ari umuntu yakubariye yuko agomba guturungike muri Oman nimba muri kumwe nubwo agenda gusoma mugende mujanye kugira ntagutoroke nahandi urafyeswe kiragufyese urarimbutse yadari brother Julius ndibaza mwayumvise iyi si impangano bro si impangano ndazi murabazi hariho benshi baguma bagenda ukazubona aragarusha heze umwaka akagaruka yaronze benshi bagaruka bafise n'amapere tension barativye bwarabakubise kibaza ni Dubai avuyemo n'Ubwongereza avuyemo ni muri Europe iburayi kumbe yaragiye ngaha arahendwa aguma yanka no kubibwira n'inshuti n'abagenzi ngo babwire agumayaza ngo buhava bandoga ngo buhava bamenye idiri none bibaza yuko waze kubaza abagenzi batazomenya yuko wibwe barakumenya ntumva no mujama bwa jemba naragarutse mugabo ndarabagaruke nshikire nagiye mfashije n'icy'abandi cy'igihumbi c'amadolari miliyoni 7.5 no munsi none ngaruke nshikirahe kiba kigufye sawa kiba kikogose oromba pole sana ndugu zangu pole sana kweli je nta kindi kintu nobari ariko namwe bantu nyene ubutuma ngo mace nabategere mwebwe bahungu mwebwe mwibwa
mukaca muguma muvyibisemo hakugenda kuri pota hakiri kare ku ntwaro zibegereye ngo abo bantu bafatwe bazokwama mwibwa none nkuno unabivuze ndazi baca bamwanga babasikamanyene canke bahora bavyungukira ku mwasha bamwanga nimbuga nke uzosanga zikora nk'ivyo dukora twe nka BDI info kuko dukora ikintu dufise proof kigirira akamaro abanyagihugu nitwe tuba tukwiye kuba ego ushobora gutwenga kugira woroshe ubwonko ndakunda kubivuga ushobora kwirukanga ushobora kuja muri gym muga message nka zino ntukwiye kuzisimba usimbye no nta yindi uzokwigira wumviriza message y'ubuzima murakoze cyane sinoyigwa navuga byinshi nizeye ko benshi bagutse ni muri mu Burundi akaba ari umuntu ariko arakubarira ngo bana ngo je ngo banakurungikiye muri Oman atabiho afise atazwi mu gihugu iruka mubare ati ahubwo urarungikayo nyoko canke so oro kuko ntushobora kuvuga yuko wewe ujejwe kurungika abandi muri Oman bene wanyu bavundiye hajya hama nawe uri kurahendwa bari kwaguhenda muri ubwo buryo ukajuma wunisa umutwe ngwe umuntu ngo ni genuine oro baba bafise strategy zo kwibiramo ati pumenga bagiye kuri kaminuza menga bagiye ku makaminuza bro je narigeze kuba ngomba kwibwa nafise na petit frère yibwe n'umuntu ari mu Buganda sinzi ko ari no mu Buganda hako ari mu Buganda ko yakoresha inyuma mu Buganda wagomba muhakaza ngo n'umunyarwanda namubaze petit frère none wewe petit kumbe yagiye kubimbara nyene yaribwe kera nabaza none wewe petit kugira kubarire yuko agomba guhakaze agukuye Burundi ari mu Buganda abi wabo bose bo mu Rwanda yarabatwayeyo baruzuye ngo yango noneka ngo kwari seriye ngo n'abandi bantu ngo aheruka gushika abarundi none n'abafise abarundi bakora n'abasuma nyene none amubari ati bro vugira ko nganda za guha $10 z'amagande $10 basi mu magande ngira n'ibihumbi njyane ibihumbi ngeto kwe $1 hari umenga $50 sivyo mu magande $50 vugira kino uvuge uko uri umukozi meruka kwaki akwakira nyine fresh sawa thank you so much ku muntu yakurikiranye no video kuva ku ntango gushika ku mpera ndabashimiye cyane nizere yuko abaguye neza ndagusabe gukora partage please mushe amone ivyumviro byanyu birashoboka sanga uramaze kwibwa muri buno buryo ndagusabe ushiye mu cyumviro cy'uwawe nico kogwa murakoze cyane imana ibandanye barinda ibyo zabasinze kazungu bwanyu aho muri ko mukorera hose inyuma y'igihugu mukore munguka murondere muronka sharp God bless.